Manake Burundi ifise imigabo n'imigambi igiye itandukanye aho harimwo n'igisata kijanye n'ivy'ingenzi nkuko musanzwe mubizi cyangwa ko tumaze iminsi tubibabwira Dr. General w'ikigo Manake Burundi asanzwe avuka mu ntara ya Kirundo. Intara ya Kirundo ni intara irimwo ibibanza vy'iratiro bigiye bitandukanye, none umwubahwa yagendeye mu kibanza kimwe muri ivyo bibanza vy'iratiro, arico kibanza hari ikiyaga bita Cohoha. None tugomba tubasabe mwubahwa kugira ngo mutuyagire kubijanye n'iki kibanza ciratiro mufatiye kuri Manake Burundi. Ikaze cyane kuri Manake Burundi TV. Murakoze cyane kumpa ijambo, n'umunezero udasanzwe kubona nsuye kugaruka ku kiyaga Cohoha. Nkuko mukibona ni kiyaga ciza cyane kiri mu biyaga vya mbere vyiza mu Burundi. Naho mvuka hano novuga yuko imvukira zamye zifise bino vyiyumviro nzanye zirahari ni nyinshi, mugabo politike y'ingene vyoshirwa mu ngiro niyo batari bwabone neza. Murazi rero yuko Manake Burundi inama nkuru kaminuza iyo societe twarahejeje kwemeza yuko Lake Cohoha iri mu biyaga vya mbere tuzokorera ko ico no kwita aménagement des sites touristiques, kuko aha turashobora kuzohubaka amahoteli meza kandi yubatswe mu buryo turistique, no kuvuga yubakishije ibiti, asakaje ubwatsi. Ni vy'abanyamahanga bakunda, baba bazungu canke abarundi bashaka kuza kuruhuka kujya mu mazu y'amasima n'ibindi. Hanyuma ikindi murazi yuko duca duha akazi abene gihugu baturiye ngaha. Twebwe ico dukora ari muri Manake no kuhamagara abagwiza tunga bavuka muri no ntara no hanze y'intara, mbere n'abanyamahanga twaratanguye kubahamagara kugira ngo bazane imitahe yabo hano ku kiyaga Cohoha. Mbere na hariya hakujya tugomba tugende, murahabona bamaze gucana ubwato hajya mwabibonye. Tugiye kugira ngo turabe ijya site touristique iri hajya kijya kibanza ciratiro ingene co vyazwa amafaranga atari make, kuko mu bindi bihugu nk'ijya ire kijya kigwa biba ari ubutunzi budasanzwe. Rero je nkavuga ni iteka ridasanzwe kubona mu ntara ya Kirundo dufise amahigwe nkaya, nkavuga yuko twoyavyaza umusaruro. Umuco Manake Burundi wabashwaye mwogira umwete umurunani tugwanira agateka n'imyuka yacyumba bwenge n'ayabangushi bihaye kwitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro. Kunzi ibiganiro vya Manake Burundi TV tumaze iminsi tubabwira urugendo turimwo aho umwubahwa umukuru w'ikigo Manake Burundi arimwo ahari karatembera abanyamwuga bagiye batandukanye mu ntara zigiye zitandukanye. Turabwiye yuko ubu ari mu ntara asanzwe avukamwo, intara ya Kirundo, aho uno munsi yatembereye ibibanza bimwe vy'iratiro. Akaba yavuze ati hari kibanza ca mbere ciratiro nkunda cyane nk'umuvuka ntara, ni kibanza arico kiyaga Cohoha. Navuze ati ndahishikiye kuko kuri Cohoha ndahafitiye umugambi yuko nshaka kuzohubaka ikibanza ciratiro. Aho naho akaba ariho agiye kuja mu ntumbero yo gutunganya neza ico kibanza. Mwubahwa DG w'ikigo Manake Burundi, ndabona mufise akamwemwe, mufise ivyishimo aho turi mu bwato, ngira murabibona aho ubwato bugiye guhaguruka kugira ngo agende kuraba ico kibanza ciza bazotunganiriza mu iyo migambi bafise. Mwubahwa mwiyumva gute ko mbona muguma mwemwa? Ikaze cyane kuri Manake Burundi TV kugira ngo utuyagire, ntimutangwe banyamyuga mvabwenge, tungwa n'ingabire yawe. Murakoze cyane. Nama ndababwira ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu ca mbere ciza ku isi. Abantu bakibaza ngo ni ya majambo twamba turiko turavuga, ariko umuntu wese agerageje kuraba ingene kiyaga Cohoha ari ciza hano muri ku mutumba wa Yaranda, commune Kirundo n'intara ya Kirundo, ngira ngo muravyibonera yuko ari kibanza ciza ciratiro, uvanyeho ko kiri no exploiter canke kitaratunganywa ngo gitangure kuvyara amafaranga, ariko novuga neza yuko ari kimwe mu biyaga vyiza dufise mu Burundi. Ego muravuze yuko ikiyaga Cohoha ni kiyaga kiri mu biyaga vyiza cyane dufise muri kino gihugu cy'u Burundi. Mwubahwa mu migabo n'imigambi twumvise mufise, twarumvise yuko hari no kuzotunganya cyangwa gusubiramwo gukorera neza ibanza vyiratiro mufise. Mbega aho ku kiyaga Cohoha ni biki muri ko murategekanya?
Nari nabivuze mu kanya kaheze, tugiye guhamagarira abagwizatunga baba bo mu mahanga canke bo mu Burundi kuzana imitahe yabo hano, kandi uretse no kuzana imitahe yabo hano, twashaka tubabwire neza yuko ibihugu byose vyateye imbere, murazi neza yuko igisata c'ingenzi mugiye kuraba naho tutokwirirwa tuvuga ivyo bihugu vy'Iburaya, tukaraba ngaha hagurya mu Rwanda, muri Tanzania, mu Buganda, ibisata vy'ingenzi nivyo vyinjiza amahera menshi. Uravye mu bindi bisata bindi uko bigenda bikora, kugeza yaho twebwe tubona neza yuko hariho n'ibihugu usanga igisata c'ingenzi ari kimwe mu bisata leta ishigikira cyane. Mbere mukaba mwaraye mwumvise mu Kigobe, mu ikoraniro kaminuza ico twita Forum National du Développement, baraye bavuze yuko ibisata vy'ingenzi bagiye kubishiramwo uburyo bwinshi kugira ngo abanyamahanga bahurumbire kuza mu gihugu. Murazi ko Burundi uyu munsi ari igihugu c'amahoro n'umutekano, twe tukagira tuti ivyo n'umusaruro uzobuvuye mu mahoro n'umutekano, kuko ahantu hari umutekano abantu baca bazana imitahe bagakora, abaturiste bakaza, nukuvuga ingenzi zigatemberera igihugu. Twe twibaza neza yuko mbere twonaboneraho akaryo ko gushimira abagwizatunga bazanye umugambi hano. Murazi yuko ejo bundi twaciye kuri Teza Mountain Hotel, ahari kibanza ciza cyane Muramvya. Uyu n'uwundi mugwizatunga twe tubona yuko twoshimira nawe nk'ujya, ntitwobideha uwitwa Ziranotse, ni umuntu w'ikimaze cyane mwa kino gihugu ku buryo twe tuvuga tuti nk'uyu abarundi batamushigikiye igihugu cyo kiriko kirahahombera cyane. Yego, umuntu agerageje kubiraba mu nkundire ndababaze mwubahwa, hari igihe rimwe na rimwe ushobora gusanga muri ibi bikorwa mugahura n'intambamye zigiye zitandukanye. Mbega kuri mwebwe nubuhe bwishigikizi cyangwa nikihe ciyemezo cyangwa izo nguvu mumva muri ko muzikura hehe kujye ko mushobora kwemerera bene gihugu abanyamugamva babwiye ko mugena witubwira yuko ivyo bizoja mu ngiro? Murazi ko bwa mbere mu Burundi nta bagide touristique professionnel dufise, n'abahari bakeya bitwa ko ari bakeya, ntibakwereka neza aho bavyize. Ibi rero birigwa kuko hano dushobora kuzohasanga tuhazanye na ndabivuge gute n'ibikoko, tukashira ico no kwita ikigo ciratiro nka Musée Vivant. Murayibona nka Musée Vivant uwo yimurira hano na Karorero do Bujumbura, hano amafaranga hari yahinjiza hano ho yinjiza inshuro 50. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko tuzotanga inyigisho, kandi abahinga murazi ko tubafise, bazotanga inyigisho kugira ngo haboneka abagide touristique batembereza ingenzi, bazisigurira. Bamwe nakubwira ko bazi kuganiriza n'ibikoko, umuntu akaza akaganira n'ingagi ikamenya yuko haje abantu, haje abashitsi. Sinzi kuvyumva. Rero ivyo nibaza yuko nizo nguvu dufise za mbere. Ubumenyi dufise, je murazi ko mu vyigwa nagize tourisme irimwo, rero je nkavuga nti ni iteka ridasanzwe kuba dufise abantu benshi badushigikiye muri Manake, kandi ibikorwa birivugira. Ntawe wo kwirirwa avuga ngo twebwe ngo turiko turakina sinema kuva i Bujumbura kaza hano. Je sinibaza ko bari gufinata. Sinzi kuvyumva bo. Naje ndavyumva ko atari gufinata, ahubwo nariko ndibaza abariko baradukurikirana bashobora kuce bibaza ati none ujya mugabo ngo matubwira yuko bazotwubakira ibibanza vy'iratiro, akaba yari yagize nk'ikibazo afise. Ariko aho uri hose wumve yuko impano yawe ubwa mbere ufise, amashure yawe ufise kubijanye n'ivyigwa, kubijanye n'ubuhinga mvabwenge, niwo mutahe wa mbere, niyo fondation ya mbere izotuma ibinye bishigwa mu ngiro. Mwubahwa nshobora kuca ndababwira ati nakahe kamumo hava mutera abandi banyamugamva bwenge cyangwe abandi bantu cyangwe nka leta y'u Burundi cyangwe andi ma leta sindabizi ko mwarabitegekanije muntu mbere yo gushigikira no mugambi? Uwa mbere notera kamo ni nyene icubahira umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye. Murazi yuko uretse kuba ari umukunzi w'ugwaruka, ni n'umuntu akunda ibikorwa vy'iterambere cyane. Rero ndateye akamo kenshi nyene icubahira umukuru w'igihugu cacu kugira ngo ashigikire muri Manake. Hanyuma kandi umushikiranganje w'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi, murazi ivyo twayaze nawe yaratwemereye neza ko ibisata vy'ingenzi agiye kudufasha cyane muri Manake kugira ngo ibi bikorwa mvabwenge bikoregwa hano. Sinzi ko muvyibuka twasiguriye nyakubahwa umushikiranganje yuko site touristique imwe ishobora kugaburira ugwaruka rurenga 200.
none mu Burundi dufise ibibanza vy'iratiro vyinshi cyane ku buryo twe tuvuga tuti hamwe leta nk'ibi bintu yobishigikira manaki iri kirakora ndibaza neza yuko projet twarayikoze twifuza yuko aha ku kiyaga cohoha duca tuhubaka amahoteli meza tugashiraho ivyo no kwita restauration culinaire no kuvuga aba artiste culinaire bakaronka akazi tugateka indya zitari zimenyerewe tugateka ibijanye n'ivy'abanyamahanga batari bazi ko mu Burundi tworonka hanyuma tukabatembereza hajya hakurya murahabona sinzi ko abamenyesha makuru bamye bahabona kwa kajya gasozi bahita mu kigwa ni ire nziza cyane hajya uwahashira ibibanza vy'iratiro agashirayo amahoteli agashiraho amato nkaya turiko turagenderamwo kugira ngo ingenzi ze ziraza gusama kayaga hano singenzi z'abanyamahanga ndiko ndavuga n'abarundi ubwabo abanyamakamba bamenye ko hano habaho abanyabujumbura bahamenye hano ko habaho ntawo subira kuja kuvuga ngo agiye muri vacances ngo iburaya ngo agiye muri vacances mu Rwanda boza baraza hano kuri rake cohoha bose akeye umuco manake Burundi wabashwaye mwogira umwete umurunani tugwanira agateka n'imyuka yacyumba bwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro